turatangura tubaha promotion ariko turavuga tuti muri kino gihe dutangure kubashigikira tukabashaka ko ariko kandi tukabashigikira no mu bindi. Uno munsi rero ni igice kigira gatatu kuko twatanguye mu mezi abiri aheruka dufise abaririmbyi benshi, dufise umuririmbyi wa mbere yaje gutahukana agashimwe ka mbere ka ino reforme yacu nshasha yitwa Various Big kandi Mugayi Desire, ariko kandi mu gice kigera kabiri umuririmbyi yitwa Thompson niwe yaje kuronka ako gashimwe, ariko kandi n'akandi kabyo kugira ngo dushobore gushigikira abandi baririmbyi bari ku rutonde maza kumva indirimbo zabo. Akakera ikaba ifise ibice 12 kw'ijana. Intwari z'akaranga muri uganje afise amanota 41.3. Indirimbo yabaye iya mbere yitwa Ufise Imana, yitwa Jagagari yashoboye no gushika ngaha, turamuha ikaze atwereyegera urashobora guhaguruka mu ciyubahiro cawe no kwegera ngaha tweguserukirwa, turabaha ikaze. Ni fair play, nibaza ko hano ni higanwa dushimira papa wa evenema wacu, nibaza ko akajambo gafise we dushimira musitanteri yaduteye iteka, sinzi ko afise kumbura akajambo kamwe ashobora gushikira. Ndafise umunezero udasanzwe, nkaba nshimiye abantu batangije kino gikorwa. Ikintu noba narasumbije abandi ni kubera indirimbo yanje ubwa mbere narayisengeye, igihe yaja mu mahiganwa narayisengeye cyane, ndavuga Mana iyi ndirimbo yitwa Dufise Imana, itabara bayo, itadusuzuguza, itadutererana, sinshaka rero ntererane kuri iyi, nanjye nshaka mpigane mbu wa mbere igikorwa cawe camamare hose. Nakahe kajambo woshikiriza umuhetsi yari yashigikiye iki gikorwa? Ndashimiye cyane umudeje, ndashigikiye cyane umuperezida yoba yarahagarikiye kino gikorwa, ndamusabiye umuhezagiro uva ku Mana abandanya bikorera abandi, nkaba nshimiye n'abantu bose bitanze bakamfasha kino gikorwa. Yitwa Femi Dojaba, nkaba ndamushimiye cyane bimwe bivuye ku mutima.